Kw'igenekerezo rya 11 Nyakanga no mwaka, Icegera ca mbere c'umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyakubahwa Spès-Caritas NJEBARIKANUYE yaragendeye ahubatswe igitarurwa gihuza Komine RYANSORO yo mu ntara ya GITEGA na Komine MATANA yo mu ntara ya BURURI. Ico gitarurwa cubatswe ku mutumba NYABIKENKE n'abanyeshure bari mu buruhuko bwo muci bafashijwe n'abajejwe intwaro bitavye akamo batewe na Nyakubahwa Njebarikanuye. Bene gihugu bari batanguye iri barabara ryitwa umwaka, bayise umwaka baraca ibarabara rishika ku ndava ryahuza umutumba NYABIKENKE gushika ku ndava. Hanyuma Nyakubahwa Icegera ca mbere c'Inama Nkenguzamateka abonye ibikorwa abanyagihugu bakoze, abene gihugu babikoreye bonyene gushika ku birometero 5, ati reka nanje ntindabafasha kugira ngo imigenderanire yo muri Komine Matana no muri RYANSORO igende neza. Nayo handi hari hameze nabi cane, baravuga ngo hari n'ibisigo none ubu vyarahunze. Urwaruka rero turamubumviriza, turagerageza turabahimiriza, baravyumva kuko bari babinyotewe cane kubona baca ahantu n'ibisigo byari bihari, bati reka ico gikorwa kizwe kirengeye, baca baripanga barakora ku buryo bose baba urwaruka baba bakuze, abato, abakenyezi, abagabo bose barashiramo inguvu barabikora. Avuye ku mutumba NYABIKENKE, Nyakubahwa Njebarikanuye yabandanirije urugendo rwiwe ku mutumba wa Ndava wo muri iyo komine nyene, aho yamenyesheje abaraho kwishira hamwe asanzwe arimwo ryitwa Etoile du Burundi ryiyungunganije rikabaronderera amakaye mu ntumbero yo kubatera intege. Mw'ijambo yashikirije, Icegera ca mbere c'umukuru w'Inama Nkenguzamateka yarabashimiye kuri iryo teka biteye mu kwitabira ku bwinshi ico gikorwa. Barezi namwe mumfashe dukeze ibibondo vyacu vyatweretse yuko vy'ukuri inyigisho sokuru yatwigishije nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu yarengutse ibukama, ko vy'ukuri twayishize ku muzirikanyi, tukavuga tuti nahatakiriho turazi ico yadusigaranye, turazi ko atubwiye ati inyigisho dukunda igihugu, dukunda ikomine, dukunda umutumba, dukunda aho turi hajya mu miryango. None rero nanje mumfashe gukeza ivyo bibondo vyitabiriye aho kama. Mu minsi heze bibondo twabari akara turiko turaca ibarabara iriduga rija kw'ikomine muravyibuka. Turabati akara turiko turubaka ikiraro kija muri Gitanga. Turabati akara turiko turubaka irindi barabara riri haruguru, akonga kari haruguru ya Gitanga nako nyene kari muri zone ya Mahwa. Aho hose twabonye yuko bibondo mwitavye ku bwinshi, nubwo hari abatarajijuka, ariko burya ibintu byose bigira intango. Burya ko mwatanguye abandi bazibona akaroro keza babandanye. Yarongeye arabatekera impanuro zitandukanye, harimwo kwirinda gushurashura, abasaba gukunda ibikorwa vy'iterambere no kuja mu makoperative yo kwiteza imbere. Sinaje kubaramutsa jenyene, hariho agashira hamwe ndimwo yitwa Association Etoile du Burundi, nibo nabonye ntivyo vyose ka ndabagaze kugira ngo bagire ico bantekereye nze kuraba abana bamfashije ivyo bikorwa rusange. Rero iyo association ijejwe ibimwakoze, ijejwe guhimiriza abajene kuja ku kivi. Turi muri ya ntumbero kwa sogokuru, tuje ku kivi, turi muri ya ntumbero samuragwa, maze ko nyene icubahiro aguma babwira ati umunwa uronke ico ufungura, umufuko uronke amafaranga. Ivyo nishobora kubikora dutatanguye kwimenyeza gukora muri ibikorwa vy'iterambere. Burya niho watangurira kugira kumenya uti ko nakoze iki gikorwa ikaje imbere, none hamwe noca ngenda hajya mu kigo canke nkaja hajya mu rugo nkashiraho ingundu y'igitoki, burya sinoronka amafaranga. Mwavyumvise? Rero yishira hamwe byashizweho kugira ngo tuze gukaburira mwebwe rwaruka, kugira ngo mukure nkuko twakuze. Twe tukiri bato twaratunga inkoko, twaratunga impene, twaradandaza ikaranga, twaradandaza amagi. Irishira hamwe rero ryavutse kugira ngo rigende ziraca mu banyeshure, ribigishe gutangura korora kare, gutangura kurima kare, gutangura
gukunda ibidukikije hakiri kare. Igiti ukibonye ntugice atashijomba kugikoresha. Urumva rero dushaka yuko yishamwe twateka duce mu rwaruka tugende tubigisha yuko bateza kuja mu makoperative. Sangwe ziri ku mutumba mufashe mwinjiye mu makoperative sangwe ntibazobirukana se bakuze gusa. Sangwe ni koperative ijamwo bene umutumba wose. Nzogaruka nje kuraba rero abantu bashitse biyandikisha ku mitumba muri sangwe. Nabwo ko ntanguriye kuraba bamenye gukora kuko ubwikinebwe ikigutesha umwanya. Ariko nawe tuzoza tubakanguriye kuko mbwatuzi turafise abantu basi n'amajana 2 n'amajana 3 bategereye iki gikorwa bariko barinjiza abandi. Irishiramwe kandi rakaburira abene gihugu ko tuvuga ariko umuntu oteza kuronka ico ufungura ni faranga ko bateza kurima bakarima vyinshi bakaronka ivyo bafungura bakaronka n'umwimbo ashaka kudandaza kugira ngo cagiceri kije mu mufuko ikaburimbi dushwaremwo bibondo tuzohomba umuntu azova ibururi yirukanga agenda c'igitega cacayitanye tutabitanguye kare sivyo dutangure twitaze turondere hakiri kare ikaburimbi izogire kuza hamwe umuntu wese agaye ati uce mu RYANSORO ati uce kundavura hagarara ushima hurahagarara utiye ngaha hari cyo bitana igitoki igagakwavu inkoko wavyumvise mugabo ntave hari yuga ibiyo agende ashika ibujumbura ayavane ibururi aje kuyaga igitega ku mugwa mukuru kapitale politique turaduhomvye ibarabara rigurwa amafaranga menshi cyane tutarikamishije rero kwikamisha rero ntibizozejo twitaze sivyo twitaze haze hageze tugatuti ivyo byose ibarabara ryaraje kandi rakaza kuko turafise ico turiko turarikoreramo. Urumva rero tuje ngaha nitwataye umwanya entrepreneuria kirazira abavyeyi banyeshure muri ngaha yuko mugenda kwishura uvuga ngo jewe ndazi yuko ngo ninaheza ngo leta ngo izompa akazi nakuda entrepreneuria mufise ishira hamwe rigenda kwa gati munyeshure bijya bintu migisha kwigisha bishire ku mutima no kumuzirikanyi muteza kumenya ko muteza kwibeshaho hagaciro ivyo bintu muri ko muriga ikebuka yarageze yuko ivyo leta yatweretse nako tubifata mu ntoki kugira ngo bishobore kubandanya bidufasha. Nyakubahwa Njebarikanuye yasozereye urwo rugendo ashikiriza amakaye abanyeshure bo ku mitumba Nyabikenke, Ndava, Kampenzi na Mahwa yo muri zone Mahwa.